Muri KIRUMARA Costos Company ni societe KCC Yansigre, ni societe turi ku ruganda rwo gukora ibintu byinshi bitandukanye ariko twifokalije mu bintu mu mico ibiri. Ndabaramukije bakunzi ba K9 TV, nizere ko muguwe neza mumeze neza nkuko bisanzwe kuri mikro muri kumwe na Nishimwe, inyuma kuri kamera ikaba ari David. Uno munsi murazi yuko hamaze iminsi kuri période des arts habaye foire sénégalo-burundaise. Alors aujourd'hui tubire tagiye kuraba nawe ariko arahakorera, reka tumusuhuze. Salut muguwe neza? Tumeze neza cyane. Okay, nziza cyane. Mwitwa bande? Amazina ni Ndayizeye Pascal, batazira Costos. Sakazira keza. Merci. Twaje turagusanze hano tubona ufite ibintu byiza gusa sijige nshaka kubivuga biratandukanye, rero nashaka kumenya tubwire koma ibi byose konti ndashaka dutandukanyise mu bintu ukora n'ibyo ibintu ukora. Muri KIRUMARA Costos Company ni societe KCC Yansigre, ni societe turi ku ruganda rwo gukora ibintu byinshi bitandukanye ariko twifokalije mu bintu mu mico ibiri. Imico ibiri, umuce wa mbere dukora ama produits cosmetiques, savon liquide ziri ku buhinga bwa none, ndabereka imwe imwe. Hanyuma mu muce ugira kabiri dukora ama jus naturel ari mu bitegwa twirimira hano iwacu e Burundi. Hanyuma rero hano muri rino higanwa hayanisha ry'aba Senegal batwikoze ko kuko babona natwe dushoboye, hari ibintu byiza cyane dukora bibereye ijisho, bose batamarira kuko biri mu buhinga buteye imbere. Ego ndabona bavuga ko amasavo y'amalikide ariko urazi yuko nkishika mu yakaji nabonye ko ibindi bintu bitandukanye, ariko ndashaka rero ucumbwira ko aka kaji kari mwiki canke kararyoshe ndayatuye. Ego okay. Muri aya makategori y'amaji ibyo dukora ni ubuhinga bushasha. Ego kuko two tujyana n'ibigezweho, tujyana n'ibihe tuba tugezemo cyane rwose. Aka kaji ubona kanditse ko kirikima gold, n'akaji gakoze mu kinzari bita kirikima. Hanyuma hampande y'icyo kinzari kirikima harimo umukaratusi umwe wera, benshi ni ekaribitisi, benshi bawita umushirakure umanutse aho hepfo za Makamba Nyanzarake, ariko abandi nabo bayita mayide. Uno mukaratusi abantu benshi bazi bagiye muri sona guhiga ko bohumeka, ariko natwe twarawukoze muri ji dushiramo ikirungo bita kanel kiva kure, kiva muri Edeni, urumva ko si cyo twamura. Hanyuma kandi turashiramo poivre noir, twongera turashiramo na artemisia. Artemisia benshi barayizi nk'abantu baba bagomba kwikinga malaria, urashobora kuzurayinywa amagara yawe akaguma ahagaze neza. Uyu mutobe rero twaciye ubuhinga buri mix n'ibyo birungo biri kama, twongeramo ubuki kugira bigira ka novel, kugira dufashe abantu bakunda kugira ingorane zo guhema nabi, amasinezite, inkorora, amagripe adahera, banyoye naho batogenda muri sona inyisho tuba twayibahaye. Hanyuma hampande yayo turakora iyindi yitwa tangawizi pro korumuti. Iyi rero tangawizi pro korumuti kubera mbona umengo kiri muto bihava bingora kubivuga byose, ariko ndagerageza kuko siri naho ndi muto ariko radukurikirana barakuze, hariho yani bose bategerezwa kubyumva kandi natwe niyo tugo turaje. Okay, voilà. Aka kaji rero karimo ingano, hakabamo tangawizi, hakabamo mante, romare na time n'ubuki. Naho navuze ati naho kiri muto ntigafasha abakuze gusa canke abubatse gusa, n'abana karabafasha. Mugabo hariho specialite irimwo ari ryo zina wumva ko yitwa korumuti. Iyo specialite irimwo naho gaca gafasha rero abamaze kubaka izabo.
no kuvuga hari kenshi usanga umuntu yarushe ntarangura ibikorwa byo mu rugo neza, iyo arushe hari ibintu adakora ngo ashimishe umuntu wiwe. Mugabo wanyoye aka vraiment ntumaramara ciza ntumaramara, urabwirwa akajambo kumbura utakunda kubwirwa kubera ko urakora ibikorwa neza, muri make urakora umuti. Hanyuma karanafasha kandi kugira akayabagu, umuntu agafungura neza. Bantu bakunda kugira inda zinini karabafasha zigatubanuka bakaba kuri tayi. Hanyuma ndetse n'uwariye ibifungurwa bikamugwa nabi karamufasha, ugasanga by'ukuri yagize akayabagu kandi agiye ari kuri taye, atari bya bindi by'uko usanga wabyibushe nabi. Hanyuma hampande yaho hariyo dukora yitwa ginger gold. Ngira urabye ngaha ku masanamu zose ziriko, iyi ni tangawizi muri marke ya ginger gold. Kuvuga iyo ginger gold itandukanye n'iyi kubera yo iri specialize ku badamu, babadamu bakunda kugira ikibazo cyo kubura gutagata, bataremba. Donke ucubyumva nibaza ko n'abariko baradukurikirana baca babimenya, kuko mu mico y'ikirundi hari imvugo dukoresha uwumva gaca yumva. No kuvuga rero abamama iyo bakanyoye, iyo bari muri bya bikorwa ntegerezwa mu rugo, baroroha bakoroherwa, maze bakanezereza abafasha babo atakubabazanya cyangwa atakugira iki. Ako kaji rero turagakora, umuntu aba adashoboye aka karimo tangawizi nyinshi agaheza agaca yihereza ako ka ginger gold, ibintu bigaca bigenda neza. Abantu benshi barasohoka ugasanga baranwa ibitandukanye, mugabo no munsi tugeze ku bushakashatsi bwo kubona umuntu aguma afungura hageze ingaburo mu mwanya w'ikinyobwa kanaka, kuko iyo anyoye akaburirwa agatembagara burya igihugu kiba gihombye, kuko aratakaza inguvu, umwanya wo gukorera igihugu ntuheza uboneke. Naha rero duca dukora ibiza bibasanasana kugira bagumane inguvu, byose bice bigenda neza, twese duce tuba kosto, duce twubaka igihugu, maze bose badukurira ishapo. Tuze turaja nko muri Senegal, nka Senegal bajino kutwereka ibyabo, natwe duca tubereka ibyacu, ariko hariho abatashoboye kuza. Dushaka rero tugira urunani nk'abarundi mu bumenyi dufise, natwe tuzogende Senegal tubereke kora umuti, bareke ya miti yabo y'ikirundi yayindi hariya, banywa akanyobwa bakora akazi neza. Reka tugende ku masabuni naho. Rero nashikumbwire aya masabuni ko urabizi tumenyereye yayandi tubyumva. Yego, mu masabune benshi nibyo wamenyereye amasabune gifu nguwo. Nk'iyi sabune yitwa Best Coastal Liquid Lemon. Kuvuga ni sabune dukora mu ndimu, tugaheza tukayizana ari amarikide, umuntu akaba yoyikoresha mu dukorwa dutandukanye, mu kumesura impuzu, amakositime, amabazi. Yego, kandi ukoresheje utuntu duke cyane, ariko ugasanga impuzu, amakositime, amabaze yera isa gute, na ya yindi yananiranye kuva ko tasha ikavako. Amande yaho twaciye dukora isabune yitwa Best Coastal Liquid Car Wash. Iyi sabune benshi basigaye bayita ngo imwe y'ibihere, kuko iyi sabune ikora isuku rero hahandi kwisima, ku makaro, mu matuwarete amabenoa ajya y'amasiege hamwe n'amabenoa, ikongera kandi ikoza ku biyo, ikoza imodoka, ari naco twahitiriye imodoka. Ariko ni sabune twagize mix n'utuntu twishi umuntu yogura ukwatwo mu isoko. Turakora isabune yo koga, dukora muri wa muhu bita rubone. Iyi sabune umuntu ayoga by'ukuri niyo atokwisiga amavuta, usanga araga freshere gusa kajejeta. Kuvuga hamwe umuntu ava muri dushe ugasanga afise umwera, canke wa muntu usanga agira amaherehere ku rukoba, urubandu. Abigeme n'abamama bakunda kugwara ikintu ugasanga ni mwiza aratagase mugafisa kaodere kabi kamuvako, ni ingwara bita igikaku. Iyi sabune rero iravura kijya gikaku kigahera, n'abagwaye
bya bintu by'amasi by'ibiki urubandu bobo ni nyinshi kuri bo kuko twayikoze muri uwo muhwira ubone dushyiramo ubuki dushyiramo aloe vera twongera dushyiramo sizare nayo ni kambaburaya canke abandi bakayita igatane ni isabune ikoze ibice 90% by'amaprodui naturel ntihindura urukoba ikugirira kabiri kamwe keza nk'aka kabebe urabona akabebe kavutse wo kwibazana akazungu ndumva ari ibintu byiza cyane abakunzi ba KIRUMARA TV bakora dukurikirana murumva ko dufite ibintu bitandukanye kandi bishobora gufasha ubuzima bw'umuntu kandi ku giciro giciriritse yani n'ibizimvye n'amahera make ariko ugasanga ugize pontiza ugasanga juste akaji kagatuma kakomera rwose rero dushobora kubatumira ni kuza kubera dushaka abarundi bacu bagume batagata ego niyo ntumbera ego rero vyiza nuko mwoshikira KIRUMARA hama izobaha ibintu byose mwifuza mushaka kandi bitagase bisa neza hama nkaba ndabashimiye cyane kukanya mwaduhaye murakoze cyane reka nanjye nabakenguruki mutubereye abambasaderi intumwa mudushikanire kure ntimutuvangire ego twe natwe turabinezerererwa tubipfurije iterambere ego turagushimiye cyane nkuko bisanzwe kuri mikoro ya Nina Nishimwe inyuma kuri kamera akaba ari David mutibagiye ko ni n'abakunda cyane ciao.